Twebwe mu mugambo MSD nta kintu na kimwe tubona gitangaje kubona Ndayisenga Gerard umwicanyi kansisa yirirwa aritemberera mu gisagara agaheza kitahira ahantu yateguriwe ataco yinona kubera ko ivyo yakoze n'umugambi w'intwaro ya CNDD-FDD wo kugandagura abarundi wo kutoteza abarundi wo guhohotera no kuboreza igufa abarundi n'umugambi w'abategetsi batandukanye bakomoka muri uwo mugambi. Urumva rero nta kintu na kimwe cotuma Gerard Ndayisenga apfungwa canke ngo ahanwe kuko abo babikoranye ari bo nyene botegerejwe gufata ingingo yo kumuhana. Mu majambo makeya kugira ngo Gerard Ndayisenga ahanwe nuko hari n'abandi bategetsi benshi babikoranye canke babimutumye botegerezwa guhana. Kubijanye naho n'ubwicanyi canke amabi yakoreye abarundi ni menshi kandi ivyo mwanashaka ntabitanguye ubu ntabitanguye kuri iri ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Gerard Ndayisenga yatanguye kwica abantu kuva kera no ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza.